Yesu aradukunda. Aradukunda, Yesu aradukunda, aradukunda, Yesu aradukunda. Abanyagitanga twese tuzamulira icyubahiro, Yesu aradukunda. Oh, haleluya. Yesu aradukunda. Atuzigama ijoro n'umurango, Yesu atwiyumvirira neza. Aradukunda. Shimwa Yesu uri mwiza. Aduhereza imvura turarima tukimbura, aradukunda. Aradukunda. Yesu aradukunda. Abarundi twese tuzamulira icyubahiro, Yesu aradukunda. Aradukunda. Yesu aradukunda. Makamba, Rumonge, Bujumbura, vugutishimwa Yesu. Aradukunda. Yesu aradukunda. Gitega, Ngozi, Karusi, mwaramutse neza. Aradukunda. Yesu aradukunda. Yaduhaye amahoro mu gihugu cyacu, Yesu nashimwe. Aradukunda. Yesu aradukunda. Turajya tukaryama mu gihugu cyose ni nyabagendwa. Warakoze Yesu. Yesu aradukunda. Aradukunda Yesu. Aradukunda. Yesu aradukunda. Tumushimire. Yesu aradukunda. Aradukunda Yesu. Aradukunda. Yesu aradukunda. Tumushimire. Yesu aradukunda. Aradukunda cyane Yesu. Yesu aradukunda. Tumushimire. Yesu aradukunda. Ukuri kose shima, Yesu aragukunda. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaguhaye amaguru n'amaboko, abenshi ni bimuga. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaguhaye ibyo kurya bigukwiye, abenshi bagenda barasegerereza. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaguhaye itunga nshuti, abenshi bararirondera bakarikena. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yadukoreye ibitangaza mu Burundi, ku mugaragaro izuba riva. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaduhaye igihugu cyiza cy'akanovera kirimo akayaga keza. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaduhaye abakozi b'Imana bakunda igihugu bakagisengera. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaduhaye indongozi zikunda ibikorwa by'Imana n'iterambere. Tumushimire. Yesu aradukunda. Yaduhaye igihugu cyiza, ewe Burundi reka nkuririmbe. Tumushimire. Yesu aradukunda. Aradukunda Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo urukundo yadukunze nta kagero rufise. Yesu yarakunze ihanga ry'Uburundi.
Yesu nashimwe. aradukunda. Satani yari yashatse byanga ryacura ibinkengerwa mu mahanga yose, Yesu aradukunda. ariko Yesu n'umwizigirwa agiye kurishira hejuru. Yesu aradukunda. Ewe Burundi, amahanga yose azotangara abonye ibikomeye bikorewe muri wewe, Yesu aradukunda. kuko tugufise ko amasezerano meza Yesu yakuvuzeko. Oh, haleluya. Ewe Burundi, uri igihugu ciza Yesu nashimwe yakuduhaye. Oh, ewe Burundi, uri igihugu ciza. hariya nyine mu mabanda komeye, mabanda hajya nyine kuri sante. ndabona hariya mu mabanda ahantu hari twagiyeyo hari ku rushengero rwa Pantekote ruri hariya aye ku Rusenyi ya hari hopitale hari Makamba. Turamutse abantu bari mu mabanda bose, twifurize umunsi w'Imana mwiza. Wowe umunsi w'Imana wagenze gutega Bwana Johnson Kabona? umunsi w'Imana wageze neza, twawuhimbaje neza, twahezagiwe n'amajambo y'Imana. Byakunze kujya gusenga? Na wagiye gusenga uno munsi uno munsi ntibyakunze ko nja gusenga kubera uburuhe naringize, ariko hano nagenda aca ndaza numva ariko bararirimba nkanezererwa. Umega nogenda nanje nkavugira n'amajambo. Ino yambwiye ngo we ngo umuntu gashaka gutwara neza, ngo gutwara ngo byo gusenga ngo cyo gutwara gose. Ibintu byo gusenga ndabikunda, niyo ngabire yanje. Umuntu ashaka gutwara nta kindi kintu yokoresha. Urinze uruhara mu byo gusenga fe ufatishije neza na neza, kuko niyo ngabire yanje ndabikunda. Hari gituma nkunda gusenga kubera ko bikundaga Bwana Johnson. Igituma ndabikunda ni kenshi ndaje ndagera ahantu mwirinde, nkabona ko nshitse ahantu atamuntu ashobora kuhankura. Yego. Ariko ngiye ahantu nkapfukama nkasenga nkabona igishu ziraje. Kuva ico gihe rero narushirize kumenya ko ibanga ryo gusenga ni ikindi kintu gikomeye. Yego. Urashobora gusenga ufise ikibazo kinaka ugasaba Imana, Yesu akakwishura, nta n'amafaranga utanga. Abana b'abantu bishatse gukerera nk'ikintu hari igihe baguca amafaranga, ariko twebwe abantu dusenga Imana urashobora kuba uri mu kibazo, kumbure uwo gitabawe n'amamiliyaridi urashobora kuba ufise, mugabo wa Yesu kubera wasenze ukabona aragutabaye bigenze neza. Kuva ico gihe rero namye nitwararika gusenga cyane. Uvuze ikintu gikomeye, turashaka kuba ukeneye ufise ati umutwaro ibintu byo miliyoni ya miliyare, ariko Yesu agatabara umuntu ku buntu neza cyane. Tutarinjira ngaga Bwana Johnson. Mbega burya ku muntu atazi Kabura Johnson ni inde ko kumurengera nk'abantu batakuzi, ubidondore neza? Yego, hanyuma ku bantu bashobora kuba batanzi, nsanzwe ndo muririmbyi nitwa Kabura Johnson. Nkuko nabivuze nsanzwe mba hariya mu mabanda, nahimukiye arace nk'umwaka n'inusu ndahimukiye. Ubwa mbere naho ramba muri commune Nyanzarake, narigeze kuba ndirimba muri kohare yitwa Nazareti. Rero mu nyuma y'icyo birashika ncanunguriza mu mabanda, ariko ibikorwa by'Imana ndacabibandaniriza ku rusengero nyine nari sanzwe sengera. Kuri Nazareti ya kera kera Makamba kabisa. Icyo warayirimbamwe? Naririmbamwe nayisanzwe ndumurongozi wayo, nariko ntagitabo nagenda. Woturimbiramwe indirimbo imwe ga Bwana Johnson, imwe muri ziya ndirimbo zijya kora ya kera yigeze kuba kabisa ikunzwe gose kuri Nazareti. Ndashobora kuba rimbira indirimbo mwe yahitinze muri zijya ndirimbo cyane ku isi. Ego. Indirimbo yamenyekanye cyane yavuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi. Ndashaka kwiririmba gatoya. Ego. Urukundo Imana yakunze twebwe abari mu isi, ariko gwatumye itanga umwana wayo Yesu. Uwo mwizera wese ntazapfe rubi, azahabwe ubugingo butazoshira. Aremera arakubitwa Yesu, nibutse ingene yacurangujwe, jewe ndatuntura. Aremera arakubitwa Yesu, nibutse ingene yacurangujwe, jewe ndatuntura.
iyo iri mu ndirimbo zamenyekanye cyane muri zakunzwe cyane kabisa Korali Nazareti. Korali Nazareti Hari abantu ubu iracabaho iracabaho nubwo abayirimbamo bijya bihe bakuze bakarongogwa bakimukira ahandi ariko Korali Nazareti iracahari kandi iracabanda baracasohora nyine indirimbo shasha turacazisohora kandi nyinshi cyane ega turamutse Korali Nazareti abantu bose bayirimwo n'abatakirimwo bose n'uyu rero Kabura Johnson turi kumwe hano muri studio me Kabura we ku bantu kumure wavuze ko ukunda gusenga uyu n'umuririmbyi ariko Kabura Johnson ataye guhura na Yesu neza ryari. Okay, Kabura Johnson novuga uti naragiriwe amahirwe bivanye n'umuryango nakuriyemwo ntabwo nigeze mvuga uti noba nakuriye muri bijya bintu by'isi nakuriye mu nzu y'agakiza papa na mama bandereye mu nzu y'agakiza nakuze kuva nkiri umwana mutoya narakunda gusenga bijya byo mu y'abana amiga yo mu y'abana yo kwa Mungu tukiri mu gihugu cyo mu Burundi nibuka twaratize turavanga turaja mu gihugu ca Tanzania narabibandanije ni naho ingabiranje yo kuririmba rushijeho kuduga nararimba mu y'abana twacha turaririmba uko nyiro uko ndaje ndakura niko ndabandanije nkorera Imana hanyuma rero cyaragira igihe imyaka yanjiragira ko ndabatirizwa nibuka ko hashobora kuba ari nka muri 2003 nimba ntihenze maze kubatirizwa rero ncaninjira muri kohari kuze yaho hantu twari muri Tanzania cambandanya ndirimba ndiga ibintu vya muzike ntabwo hoja navuze ibitari bingoye nyene kuko narabikunda niyo nsinzire narota haragera igihe gitari cy'umugerene ndakiryamana ngaha ku ruti aca sanga nasinziriye nagisinziranye kuko narabikunda narabona abantu bariko baravuza umuziki nkumva ndabanezererewe umenga no baramutsa ndabaramukije nko kumenga ari ikindi kintu gishasha yego babanteyemo rero kuva muri ico gihe ca ndabandanya ndakura uko naguma nkura mu myaka niko no mu buryo bw'impeho naguma ukura kugeza n'ubu rero hacaragera aho Imana ibinkundira ca ndakora band n'umukenyezi wanje turaje hamwe turabiganira arabona ati nta kibazo nzogusupport tuzobikora rero tuca turatangura gusohora audio yacu na madame ni gikorwa dukunda kiratunezera kiraduhezagira kirubaka abantu benshi ku isi ya urumva urazi uri kurarimbana n'umutambukanyi wawe numva ko biraryoshe kano kazi numvamwo niko ku mudamu wawe yego ya kuririmba uri kumwe n'umufasha wawe bigufasha iki Gabwana Johnson muri byo kuririmba kuririmba ari gwe n'umufasha wanje kibifasha ibintu byinshi ubwa mbere yo turiko turapanga programme yo kuririmba bitorohera urumva nta wundi muntu wari yahijya nta stress ugira ngo harimo abacerewe kuza ngo byogenda gute ikintu cyose gisabwa urumva muri babiri murabitunganya nubwo muba muri ku mirimo ya nyamisi yose mu Imana ashobora kurutsa akaririmbo kakaza ngaca mutangura akaririmba temuka yamara numva kano karimbo two karirimbo yego bifise inyungu nini kuko muba muri kumwe kesh amasaha 28 hanyuma n'ibintu by'ibitsitaza biba bike urazi iyo uri mu bantu benshi hari ugutsitaza ati yatevye byagenze ukuntu ucubyumva nawe ariko uri kumwe n'umufasha wawe ico mutegetse kirakunda kandi umubwiye uti y'amafaranga nari mfise nayashize mu ndirimbo arabitahura kumujana muri kumwe ntibisa na wawundi atabitahura vuga ati ego uruva ko ni bikomeye cyane uruva neza ko ni ikintu kimeze neza no hagati yawe n'umudamu wawe ninde muntu yandika zino ndirimbo nigenda zandika cyane mwigisha wowe wafise ingabire yo kuririmba gusa wafise ingabire yo kuririmba prem wafise ingabire yo kuririmba no gufata ibyo yigishijwe ego yigishijwe arafata neza cyane arafata cyane ego hari ikintu kare waruvuze tugigaruke ko cerekeye bati gusenga ati jewe by'ukuri umuntu afatiye gusenga abafashe ati ku wanasiguye igituma anagufashe gituma gusenga ubikunda gusenga turashaka kukeneye ikintu c'umuri yaridi cyakingana gute ariko Yesu akagikora ibyo bintu nk'umuntu atabitahura umusugura gute okay umuntu atabitahura ndashaka kuyimusigurira gatoya kuko turavye ivyo Imana ikora n'ibintu bikomeye ndakunda kuyumvira ku rukundo rw'Imana yadukunze
twebwe ibintu byinshi dukoresha dufate nk'izi mpwemu umuntu ahumekesha. Yego. Urabona abantu b'isi baratuzana ibintu by'umuyaga nkuba n'ibindi barashaka ikintu bita konteri. Ijya konteri ni kugira ngo umuntu azoje arariha amafaranga. Nambara amazi nubwo hokorokima umuntu azoririhiye. Ariko twebwe Imana yatugiriye kuri gusa duhema ku buntu. Yaba ari umutunzi, yaba ari umworo, yaba ari umuki, twese duhema ku buntu. Rero ko umuntu ashobora kuba adatahura gusenga icari ico, novuga ati pole sana kabisa. Abera aho vyikiro kinini. Kuko Bibiliya tubwira ngo gusenga gukingura ijuru. Niyo dusomye Bibiliya nibuka igihe Paulo na Sila igihe bari baboshwe bari mu ibohero. Nta wundi muntu yashobora kuhabakura. Nta muntu numwe yashobora kuhabakura, nta munyecubahiro numwe yashobora kuhabakura ahantu bari. Ariko kubera ugusenga Bibiliya tubwira ngo barasenze ijuru ryonyene rirururuka riracagagura iminyororo. Paulo na Sila barasohoka. Urumva rero iyo turavye gusenga kuri mu inyungu nyinshi tuje muri Bibiliya turabona ba Shadrake ukuntu vyagenze, batawe mu itanuri ry'umuriro, turabona ba Danieli kubwo gusenga. Rero nico tubintu byo gusenga tubehereza agaciro, kandi kubera gusenga Satani aratega. Hari n'igihe n'abantu batubera basi bakajingitwa, umuntu akiyumvira kukubwira nabi, akaniyumvira kukwica akoresheje bijya na biriya. Mugabo kubera kwa gusenga Imana ikacica inzira ahatari inzira. Ariko rero nk'umuntu aba atazi gusenga icari ico, ni babandi nubwo yumva umusonga ubwo nyene acayiruka hariya ko bakamenya ati ngabigenza uku numva ko ngira mve. Ariko ku muntu azi gusenga icari ico acaja ku mava gasenga. Wasenga rero ya Mana idasaba n'igihumbi canke amamiliyaridi. Ukaca usanga kumbure ikibazo wari ufise cyo tabawe n'amafaranga udashobora kuronka. Mugabo Yesu wenyene akumva amarira yawe. Yego. Rero gusenga nico gituma tugukunda. Nibuka na Ezekieli igihe kimwe amaze kumva ko agira apfe. Ezekiya yes. Yongewe iminsi no gusenga. Rero bisugura ko gusenga kurahindura ibihe. Yego. Gusenga humva ko gukomeye, kurahindura bivuze uti ni Imana dusenga itidusabana n'igihumbi, dusaba n'ijana. Ucunyibutsa abantu bahora basengera abantu bagaca baba ngo kuno mutwaro usenga n'umutwaro umpaye. Mwima kama birabaho. Ini bushumbura barayasaba. Akavuga ati umutwaro uyu ku gusengera tegeza kumpa amafaranga, kandi apana amafaranga make. Umubwira uti eba ingusengere ngamuhira, banza uri hitike izana. Ibyo birahari. Imakamba biriho. Sinovuga ngo birahari cyake ntibihari. Kubera araza abantu babasenzi bakunda gufita ingabire zitandukanye. Hari umuntu ashobora guhabwa ingabire n'Imana automatic ivyukuri. Mugabo akaca agomba kwikikamwa ku mubiri kakinjira. Ayibyaza umusaruro. Yes. Niyo waho rero cha wumva ngo mpereza ya kugira ngo nkoruko. Ariko niryo ryari rigaruka kuri rwa rukundo rw'Imana. Iyi Imana ikatwaka ico dutanga kugira ngo Yesu Kristo adupfire, mbega twe twari gutanga iki. Rero nkako umuntu abasenga agafita ico yakavrema ntabwo vyari bikenewe. Kuri wo vyakira gutega Bwana Nelson babambega Bwana Johnson kugira ngo umuntu asengera umuntu arinde kumusaba amafaranga nka wewe uvyumva gute? Jewe kuno no vyakira ntabwo no vyakira neza. Kuko nagira nakubwire Bwana Desire, iyo ukorera Imana mukuri yonyerera kubeshaho. Yonyene. Je narabonye abantu benshi, hariho uwundi muntu i Tanzania yari umuntu w'umusenzi cyane. Yarasengeye umuntu agwageze kumfira carakira. Wa muntu yari mugwiza atunga afise uburyo. Ico yakoze yacambwira ati kunsengeye nagira mfe nivyo nari mfise nagira ndabisige. No ucuza ndagutware yari umupangayi. Nuze ndagutware ndafise inzu ahantu hanaka, iyo nzu ndayikugabira. Uzonca ndagwana impapuro n'ibintu byose. Urumva hari nabandi nabonye kubwo gusenga basengeye abantu baja muri za Amerika basereria barabaguriye imiduga bagenderamo. Ubu nabantu bameze neza, mugabe igihe babasengera nta mafaranga babaka. Niweza basaba. Ahubwo umwe yasengerwa niwe yavyibutse. Niwe yavyibutse. Ati hari umuntu yansengeye. Ati ndamuhezagiye. Uwo ni wo mugisha rero mwiza uhezagiye. Utiri urasaba, urashobora gukora iciza. Imana nyene kakikwishura. Naho kandi mu kukikwishura izokoresha abantu. Irashobora ati okay ujya muntu ibuka ikibazo harimo. Niwe yagutakambiye yabaye nk'umambasaderi wawe. Arakuvugira. Ijuru riravyumva. Ati rero mukorera iki. Ico kinero ikironse
kirafita umutekano n'amahoro menshi n'umunezero mwinshi kuko borose ikintu utasavye en fait iyo uri kurasaba byo nakugora kuvuga ati ngomba ndagusengere uzompereza imodokari ni wakira uko biri kose umuntu asaba amahera 100 200 ingahe mugabo iyo utasavye urashobora gusengera umuntu agakira akiyumvira kugukorera igitandukanye nico wasavye ino barayabaca haro wambwiye ari mu bihugu byo hanze umuntu yamubwiye ati mbe ko ndagusengera kuko umutwaro ufise uko n'umutwaro ukomeye ntagusengeye nta n'ingorane nta no gupfura ashobora gupfa ati none mukozi w'Imana bisaba iki ati bisaba urungike amadolari 1,000 amadolari 1,000 umva ni nk'amamiliyoni nkanga wamwe aravuga ati none ntushaka kunsengera mu miliyoni ntayarungitse atoye ati amavuta Imana yampaye umiga birashaka kugira nka business urumva ko birabaho ariko umva si vyiza ko rihuwa ciza Imana iba yarahaye umuntu gutyo bigaca bigenda neza gose nige nosa ntibishika umuntu agasenga mugasanga umuntu asenga nabi ibyo birashoboka urashobora gusenga usenze nabi ya gute birashobora gushika urumva turakunda kubibona keshi ugashobora gusengera nk'umuntu ari gihe bishobora gushika umuntu agasenga nabi ari gihe umuntu ashobora gusenga ishavu canke hakabaho nk'ikintu camubabaje ico kintu camubabaje kumbura hari umuntu batsitazanije canke hari umuntu yabaye nk'umwasi wiwe yamenye ko ashaka mugirire nabi vy'amabone bigatuma umuntu amusengera nabi ari akajambo bibiri tubwira ngo ntusengera abasi bawe nabi ari ijambo Yesu yavuze ngo namba ngo mwarumvise ngo ntimukunda abansi baye ariko je ndababwira mu bakunde urumva rero ako kajambo karakunda kuturenga rero tuba twambaye umubiri umuntu akumva tujya umuntu yashaka ngire nabi akacitajya gasenga nabi nkuko umenga Imana yorara inamuranduye uwo munsi akaciye bagira akakajambo ngo ntusengera abasi bawe urumva rero Yesu yavuze iryo jambo azi yuko hari abantu basenga nabi uzakana ko gusenga nabi birabaho abantu bagasenga muri nabi ngo ujya muntu ngo napfe ujya muntu ahure n'ivyago urya muntu agira iki aje masengesha Imana ntiyumva ndibaza ko itayumva haya kenshi muri make urabona Imana ni nyembabazi twebwe abantu hari kintu twibagira Imana irakunda umunyavyaha kurusha uko ikunda mbere ngira ngo n'abagorotsi ndabivuge gutyo twebwe ariko turakunda kwereza agaciro kumenga Imana umunyavyaha ni mukunda nibuka iyo tuje muri Bibiliya ndakunda kuvuga uburorero ndavye Bibiliya nibuka igihe Yona igihabu atumiwe kuza kuburira Ninewe Bibiliya tubwira ngo yarabura caraheza aca ahantu ku musozi hejuru aca yitega ukuntu Ninewe iza gukomvoka urabona bo ararindira kumbe abantu binini bamaze kumva ivyo Yona yavuze baciye baca bugufi barihana mugabo Yona nta message yahawe ko abantu bihanye kumbure Imana yahinduye ingingo ntiyamubwiye ko yahinduye ingingo mugabo wewe yagumye arindira wa munsi igihano c'Imana kiza kubana kiza gushika Bibiliya tubwira ngo ararindira abona biransa atangura gusenga nabi yidoga nabi umva yacagaruka kuri rya jambo kubona kumenga Imana yamukoresheje ibitari ivyo atangura kuvuga ibitabereye Mana nibiki byagenze gute mugabo Bibiliya tubwira ngo Imana yacimuhereza ikibazo irameresha hari igiti c'umubonobono ukica kiramera ubwo nyene ku munsi kirasaganara kiba kinini Yona rero araryoherwa aravuga ati rero Imana impaye agatutu keza kuko ngo hari ahantu ku musozi mu bugarago ati ngoma ndabereye ko Ninewe ikomvovogwa mugabo cari kibazo Imana yari imuhaye hanyuma rero cagiti mu mwanya kica kirakabirana aca atangura kwidoga rero Mana nigiti warumaye rizubageza ari mukunyica none ugikura niho yaciye mubwira ngo weho kubabajwe n'igiti noreka kubabazwa nabajya abantu bose bagira batikira urumva rero gusenga nabi bibaho kabisa ariko ntabwo ari byiza urumva Imana ntabwo ibinezerereko hariho nivyo ko ari umuntu asenga nabi ugasanga rero urabaye imbere n'igitsitaza ku bantu canke n'umuntu yaraje kwihana ukamuzibira umwe niwe yamye atuganirira aramwe ati je nagiye gusenga ahantu atagiye bamagabana kuza gufukama ufise imitwaro ati naje nja gufukama ati nca fukama inyuma ati
y'umudamu ego ati numva ariko arasenga ngo asenge ariko avuga ngo mana ngo ndasenga iby'umugabo wanje ngo mwice urumva aca aravyumva avuga ati none kandi umva yari umuntu urumva aje gukizwa yes avuga ati none uyu muntu kora ko asengera umugabo we ngo apfe none je misaya nk'ubugenge bukiza ngo ngiriye umva aje kurondera ahantu hari ubushobozi bw'Imana yokirira aro kandi aca shika handi hantu afise amasengesho yo gusenga abandi bantu ngo bapfe urumva yagarutse avuga ati wa muntu ati bujya kwisera amasengesho menshi yambwiye ati kwisa amasengesho hari ni menshi ati abantu basengera abantu kugira ngo abantu bapfe banga abantu bawe nibazo abantu bawe n'ivyago aro kandi Imana si twebwe Imana si umuntu Imana ifise ukuntu ikikora ibintu vyayo mbere ashaka kumusengera nabi ahubwo Imana igahitera imuhezagira gose asha birenze urugero ukamusabira gupfa gacaramba uravye nabucu usenga amasengo kwidodomba rero ni abantu benshi baca bacobogora ugasengera umuntu ngo akena ahubwo gukena gatera aduga urumva ko Imana singa twebwe Imana urukundo Imana inyembabazi birivuga ngo ivyumvire twumvira ko si ivy'ivyago ni ivyumvire vy'amahoro cyituma rero usengera umuntu nabi si vyiza rero niwe turi kumwe yitwa Kabura Johnson ni muririmbye kabisa aririmba neza ndirimba kano karirimbo Johnson nilipotoka kama karanyuka gose nilikotoka ni mbali niendako si karibu Yesu unisaidie nimalize safari yangu salama mawimbi ni mengi dhoruba ni nyingi najitahidi kukaza mwendo mawimbi yananizuia mbele yangu kuna simba nyuma yangu kuna umbwa mwitu waniwinda kwa nguvu nyingi ili waweze kuniangamiza usiwe mbali nami Mungu ukiwa mbali nitaangamia Yesu unisaidie nimalize safari yangu salama usiwe mbali nami Baba ukiwa mbali nitaangamia Yesu unisaidie nimalize safari yangu salama bamwita Johnson ni mana yaguhaye ingabire mutamu ndabishima ingabire umva abantu benshi badafise ingabire kuririmba ni nziza cyane mbele yangu kuna simba nyuma yangu kuna umbwa mwitu 71,534 amajana 960 canke 67 88,36,53 canke urashobora no kutwandikira kanatwakura kuri izo nimero tuguhaye kugira ngo gico baza Johnson Kabura hano canke unatwandikira imbere none cyangwa natwakure kuri 66 amajana 213 amajana 423 66 amajana 213 amajana 423 ufise ikibazo intererano urashaka kubaza hano Kabura Johnson ukiwa mbali nitaangamia Yesu unisaidie uyu muntu yanditse ati uwo muririmvyi avuze amajambo ankoze ku mutima akubwiryo jambo ryo gusenga kandi ndanezerewe ko aririmba na madamu wiwe nivyiteka pe abo nibo bakenewe ndamuhaye felicitation oraho amukomeze kumuja imbere yitwa Evangeline ari hariya ibururi neza na neza aragukeje kabisa arakoze cyane kandi navuze yuko mwaje hano muje nibujumbura mu gikorwa cyo gukora indirimbo mu buryo bw'amashusho ikorwa cyagenze gute ko twakire uno muntu twumve uyalo uri impande y'iradiyo wewe ndabumva ariko banza uva impande y'iradiyo navuze yuko abantu muko mushaka kwakura ni byiza yuko mwegera kure y'iradiyo kugira ngo bikunde twumvikane kandi nabandi baze kukumva navuze yuko mwari mwaje ino mu gikorwa cyo gukora indirimbo mu buryo bw'amashusho ubwo
cyagenze gute cyariko kigenda gute ibyo bintu byakugoye igikorwa cyagenze neza vraiment muri make ndashima Imana yabanye natwe twagitanguye kwa gatanu twashize mu gisagara cya Bujumbura kwa kane kwa gatanu tuca turatangura mu masaa 5 niho twatangura ibikorwa hanyuma twarakoze neza vraiment turagira amahirwe indirimbo zibiri turazirangiza ego hanyuma ejo kwa gatandatu naho nyene twaciye dutangura turasubira kwa indirimbo twaje turakora turi abantu bake byaratworoheye nubwo kuruha bitabura ntibiruha ntibibura birabaho ego igikorwa c'Imana cagenze neza vraiment ego akinifuta machozi akisema pole mwana. Mwakoze indirimbo zingahe zizosohoka ryari mutegekanye? Twakoze indirimbo 4 twizere uko zitazoteba cyane ndafise icizere bivanye no wazikoze yaratubwiye ko nka muri 3 semaines bizoba byarangiye mu ndwi zitatu mu ndwi zitatu turifuza ko zoba zabonetse kugira ngo kumbure abantu batangure kwakira ubutumwa neza banabona nabariko barabutanga ego Noniga Innocent we muri zino ndirimbo kurimba kwawe witeze iki kweki wagiye mu byo kuririmba iki kintu by'ukuri witeze mwe n'umufasha wawe umbajije ikibazo ntabwo akunda kumbaza ya ikintu novuga niteze cyane cyane nihaye nk'ihangiro cyane nashize imbere no kugira ngo ubwa mbere tuvuge ubutumwa turakeneye guhindura abantu duca ingero ya kuko umuntu wese azohemberwa ivyo yakoze abaririmbyi turatandukanye hari umuririmbyi ashira imbere kumbure amaronko uburyo n'ingoga akaba ari ivyo ashira imbere cyane akaba ari ivyo biza nimero ya mbere ariko jewe ikintu gikomeye ca mbere niteze nuko hamwe no bikora mu mpwemu no mukuri yego bigashika nkazorangiza neza ko nzoronkera ingero kumbure mfise ivyishimo by'abantu nabakeya bo barakijijwe n'ijambo ry'Imana navuze mu buryo bw'indirimbo hanyuma ibisigaye navyo bica biza inyuma biza inyuma ariko ikintu ca mbere kinini sinovuga ngo nitezemo ngo ibinibe ngo inyungu izi nizi ya mwebwe mwiteze impera mwijuru ego ibisigaye navyo umuntu azovyongera kuko bibiri tubwira ngo mwitwararika iby'ubwami bwo mwijuru bisigaye navyo muzovyongerwa byo nzokongerwa rero ntavyo nzi navyo byose shobora kuzovyongerwa ariko uko bikose muri uko kuririmba nta kintu urakura mvuga uti uko biri kose ndabona ko Imana ari kirampemba naho nkiri oya ntibishobora kubura birahari byinshi ya birahari byinshi kubwo kuririmba kwamuje n'abantu benshi abagenzi benshi ku isi hajya bugiye yuronsa abagenzi ubejeje kuronka ubutunzi yego ni ikintu kinini cyane urumva ko ibintu bimeze neza kugira ngo muririmbe n'umufasha wawe by'ukuri ni ibintu vyiza cyane ariko kandi hari abaririmba bafise ibindi bintu bizigamwo umuntu aririmbye akagira ikintu abironsemwo hari ingorane zirimo oya urumva uri umuntu aririmbye akagira ibintu abirosemo nta ngorane zirimo bivana n'ukuntu abironse urumva ari umuntu ashobora kuririmba kumbure akashira imbere inyungu ziwe gose akanabigaragaza urumva nakarorero hari umuntu ashobora kuririmba agacumirwa ati muzoze kuririmba ku rusengero iwacu turafise igikorane n'ibindi akaca atangura kubaza muzompangahe bica bisa na wa mukozi w'Imana asengera umuntu akavuga tuzomanza kumereza ikinaka reka takira mu to akavuga ati muzompereza ngahe uti hariho abantu babanza gupatana ati imbere yo konza kuririmba baza kumpaya ego abo bantu bagena guhe butumwa urumva ubusa n'utanguye kwimuka rero gute kwimuka gute bisa na wa muntu ashobora kuba ashaka gusengera umuntu akavuga ati shaka kumereza iki ariko ushatse kwirinda mugakumbura birashobora kuvana no kuntu umuntu aba yarakiriye canke aba yarahamagawe sinzi ko aba ari ko aba yarahamagawe canke yarakiriye mugabo jewe ntabwo vyonyorohera nta nubwo ndabimenyereye kumbure kuba no ubwirwa ati nzoja kuri mbana akaje avuga ati mumpereza iki kugira nzoje muri ico gikorane cyane urumva rero nivuga ko jewe ko buri muntu wese ariko ntabafise yakiriye canke itegeko ngendegwako urakoze cyane bwana Kabura Johnson tuko turasozera izo ndimo mwavuze ko mwakoze muko mukora amasanamu zisokera hehe abantu zibona hehe mu gusozera gucugira ico usaba kumbure arundi muri rusangi n'abasanzwe bakunda indimo zo guhimbaza Imana muri make izindimo ndiko ndakora zizosohoka nivyo mu minsi nkuko nabivuze nka mu ndwi nka zitatu
bivanye nuko ubu abantu ubuhinga bwaragutse ibintu byinshi bakunda kubona ku ma YouTube niho hantu hambere horoshe gukurikirana igikorwa cy'umuntu izi ndirimbo rero nshaka gukora namaze gukora zimije zosohoka nizisohoka zizosohokera kuri channel ya Umoja Group yego isanzwe imenyerewe Umoja Group Australia yego abantu bose bazozibona ko mbere tuzogira amapibisi atandukanye kuri Facebook ku ma YouTube n'ahandi kubera rero zizoba zisohokeye kuri Umoja Group umuntu wese azoba yanditse Umoja Group Australia bajya abantu basanzwe bayikurikirana kenshi bazozibona humva wanditse Umoja Group Kabura Johnson ziroca ziboneka cyane yego none ko kwisohora kuri channel ya Umoja Group Australia icyatumye ndazisohora hari gituma hari ibintu twita gushigikiranira byabaye ngombwa ko uno mwanya kuko igihe Umoja Group n'abagenzi banje cyane n'abantu dukunda gufashanya ibikorwa byinshi cyane by'Imana rero twarabiganiriye barambwira uti ubona gute twosora indirimbo zikazoca kuri ino channel yacu ndabwira uti bivanye n'ubucuti dufitaniye nta kibazo ariko hari izindi nzoja ndakora zizoja kuri channel yanje ariko izi nk'umushuzo wa mbere nabonye ko zoca kuri Umoja Group. Urakoze cyane wosabiki rero abantu bakunda indirimbo zawe ndanako ubutumwa ari bwinshi ko raza bagukeza abantu kuri umuntu Imana muhezagire cyane mo niki kintu wumva basaba so ikintu cyambere numva no basaba no kudushigikira na cyane cyane kuzokurikirana izo ndirimbo zacu kuri YouTube bakazozikurikirana kandi cyane bihagije ama comment ama subscribe menshi ibintu nk'ivyo kugira ngo tubashe gushigikiranira muri bijana biriya hanyuma ikindi kintu tubasaba nk'abakunzi bacu bumviriza ubutumwa bwacu mu ndirimbo aho basenga ntibibagire kudusengera amasengesho nayo niyo yandi ashobora gutuma umuntu atera intambuko ava ahari agatera imbere yego rero turatumira abakunzi bacu bose abatuzi n'abatatuzi abagiye kutubona gushasha kuko ndazi kuko barahari ni benshi baze badukwirikirane bahanahane no nkuru iyo muririmbye kumbure mushasha Imana yateteka agiye kwamamara kandi n'ibikorwa byo bikamenyekana mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Urakoze cyane bwana Kabura Johnson reka tugushimire cyane ndona ko umwanya waheze aro kandi wotanga nimero za telefone kugira ngo kumbure nk'umuntu yifuza kuganiriza cyangwa ko muyaga nabyo biravyiza cyane. Okay. Nimero zanje za telefone ashobora kuzitanga WhatsApp ni 79 gatatu ubusa 12 ndasubiramwo 79 gatatu ubusa 12 Izo nizo nimero zanje nkoresha kuri WhatsApp. Yego. Ora zondondera. Urakoze cyane. Yego murakoze. Kabura Johnson ndagushimire cyane kandi ndakufirize imigisha nkifuza kandi kugera kure. Yego murakoze cyane namwe Imana bahezagire turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye. Yesu abongere umugisha. Turakwishimiye tugufisenya kubahanize. Urakoze cyane. Ndafise n'umugisha. Yego. Kubaho koko. Jewe baza ko araho ndaje. Murakoze cyane. Urakoze gose. Okay mugire ibihe. Tuzambi kumambaro wera Kamaganya azobayo Tuzibera Esichoma tukajabuka Mugisagara chiza chane Tuzovadu tsinzurupu Tuzambi kumambaro wera Namaganya azobayo Otuzibera
yohana kugwa mu